tubandanye rero n'undi mushana avuye Igitega akaba nawe nyene amaze guparticipa mu bintu byinshi bitandukanye. Tumukomera amashi cyane, afise inkuru ababwira nkeyi ariko zikwiye. Nere Bonsoir Bujumbura, est-ce que vous allez bien? Ndagorewe cyane kubona ni ngaha abantu bari muri VIP mugire gutya bukebuka amahera ntaseseke bukebuke abandi mwese ndabashimiye kubona mwaje. Ndashimiye abantu baje n'amaguru bava mu ruziba, ndashimiye abantu baje bicaye muri bus ari abantu 8 ku ntebe naje ndimwo. Imana ibahezagire. Je me présente, nitwa Nere, je suis célibataire, disponible, engagé et désespéré. Ndakunda abamama cyane. Hariho abamama bari ngaha, abamama mugire gutya s'il vous plaît. Abamama wow musa neza cyane, muze mwitegereze abamama. Abamama nibo bantu ba mbere kenshi iyo bariko barakora utuntu usanga bariko bararirimba. Umumama ari muri dushe hari uturirimbo bijana, notesha amati y'umusarara cenkira umwanda wose. Umumama nawe yoca amayindwi zibiratoga aguma asa neza. Umumama agira kubita umwana wiwe arahamagara Saint Esprit, ntapfa gusimbirako, arahamagara Saint Esprit akavuga ati kaze mutima mweranda. Umwana arakubitwa arinda apfa, iryo kosa atarisubiriye. Umumama ariko arateka s'il vous plaît, muze muraraba araririmba uturirimbo bijana. Rero bivanye n'indirimbo ariko araririmba urashobora kumenya ivyo yatetse. Par exemple, iyo yatetse inyama, ubushaza butoto, amafiriti, urabimenya. Ibi bintu ni Yesu yabikoze turanezerewe, ibi bintu ni vyiza, ibi bintu ni freshi, hari iteka atewe rugira vyose yangiriye ivyiza bibitisa. Tinya rero yabibuze. Uwo munsi ariko ateka ibiharage vyumye n'imyumbati n'amateke. Amagorwa y'umukama tugomba kuyibuka. Tuzirikane ivyibukiro vy'amagorwa Yezu ashaka kwitwa n'irungu n'amaganya ku gasozi ka Oliveti. Abamama barahizagiwe cyane, ndakunda abamama cyane. Est-ce que mu bantu bari ngaha hari abantu basoma Bibiliya? Abantu dusoma Bible tugire gutya? None abadasoma Bible musoma icupa gusa? Nega nabwire usomye muri Jean 11:35, Yohani 11:35 niwo murongo wa mbere mugufi uvuga ngo Yezu ararira. Mbe murazi cyatumye Yezu arira? Yarize kubera hari hapfuye nde? Dawidi. Oya si Dawidi, ni Lazaro. Murazi ni cyatumye arira kuko abari bamaze gupfa bari benshi. Yezu yababajwe nuko Lazaro yarapfuye ari célibataire. Ibaze mwe muri ngaho abaselibateri urapfuye baguhambanye ikara. Yezu acaraza avuga ati no Lazaro uramara maje, ati je ngira ndagukorera ibitangaza ngenda kuzure. Abantu bose baca baregera, imiryango, amafamiye, inshuti, abantu bose yarafitiye amahera, abakobwa yatwaze baranka baca baregera. Yezu araja kumva ya Lazaro avuga ati Lazaro tsuka. Lazaro akivyumva avuga ati je niho ngipfa vyuko umunyene ntibikunda. Arasubira kandi ati Lazaro tsuka. Lazaro aravyuka asohoye umutwe gatoye gutya. None Yezu ibinkoreye nibiki? Abantu bose mfitiye amadeni, gera wo ku mutwenzi, gera wo kuri gera, gera wo ngaha kuri mese. None ayo madeni je ndakurahe? Yezu mbazo ndindire basi iminsi 3.
aravuga ati vayo. Lazaro arasohoka bukebuke, imiryango ikiraza. Yo Lazaro merci beaucoup mana urakoze. Yo Lazaro abakobwa yari yaresheje bakanka busi baraza. Lazaro ubu ndakwemereye. Baba nafitiye amahera uratutse ingo yo Lazaro ingo zana amahera zana. Lazaro avuga ati none ceko nari napfuye hajya mvuye ku kazi rero. Merci beaucoup c'était Nere.